ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ikaze n'igwanyu murano makuru muri migwi kirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bamwe bo muri quartier Gituro zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baridogera igipolisi c'inyamiramabi ko kibafata nkuko bavyiganiye bagenzi bacu bamenyesha ko babahora ko bafise udukaye tw'umuryango tudateye ko umukono n'abajejwe intwaro y'intango. Ni nyuma yaho hariho abafashwe kuri uwa mbere muri quartier Gituro. Mwishira hamwe Oricom basaba inyamiramabi guhagarika gufata abantu mu kivunga twabibateguriye murano makuru. Isima ishika itona amajana 600 ya societe GLC ihingurirwa mu gihugu kibanye ca Kongo yarahagaritswe n'ikigo kigenzura ubuziranenge BBN. Banyene iyo sima nabo basaba ko iryo suzumwa ryo kwihuta kuko bariko barahomba. Kaze mwidonido ryana yandi. Ndasubiye kubaramutsa duhere ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Abaganga b'abahinga bagenda gukorera hanze ku bwinshi ngo bituma abagwayi basinzikazwa n'indwara mu gihe babuze ababavura. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura basigura ko biri mu bigwiza impfu. Basaba leta gukora ibishoboka byose baronswe agahembo gakwiye kugira abo baganga ntibaze baraja gukorera mu mahanga. Tubumvirize. Iyo abaganga bahinga gumya agenda hanze birazana inkurikizi ku bagwayi kubera bica bisaba yuko nimba agwaye akenda kuraba muganga kamubura bica bisaba yuko arinda kuja hanze hacakora uburyo bwinshi. Hariho nabo usanga nubwo buryo bubuze bigaca bisaba ko baguma ngaha abo gasanga barapfuye aho kakaba gahombo. Hanyuma niyo yoba ari ubishoboye bisabye kaja kurondera umuganga hanze urumva ko bisiga ubukene mu miryango kuko acafata duha twose yokoresheje agahatujana kwa muganga twaduhererayo. Birafise inkurikizi ikomeye cyane kuko usanga abantu bariko barahera bapfa kubera babuze kibavura uburyo bwabo bukaherera. Niyo nkurikizi ahanini mbona kugira ngo abaganga ntibagende hanze icahogwa bwa mbere hokwa kigoro ka leta nibaza kugira ngo bagende bakarinda basiga Burundi bwacu bwiza bakagenda. Ahanini nibaza yuko ico bagiye barondera kabaragashahara gafadika ico kugwa. Rero nibaza ko leta yogera hagufu abo baganga b'abahinga ikabahemba agashahara gashimishije. Nibaza ico ko co bagikwiye kugira ngo bashobore kuguma ngaha hama bagwaye dushobore kubaronka byoroshe. Kugenda kwishi kwabo kuratuma ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hasigara ikinogo. Bere wanagomba ugasanga umuntu agwaye arinze kuja mu kindi gihugu kugira ngo aronke umuganga twari kuronka ngaha. Twebwe rero uko tuvyibaza mu bintu bibiri. Ubwa mbere bwobwo kugira izo diplome tuzironke nuko igihugu kiba caratwigishije. Ku bwanje twabwirizwa kugira esprit patriotique tukamenya ko igihugu catwigishije natwe twabwirizwa mu kugikengurukira gufata ubwo bwenge caduhaye tukabukoresha mu gufasha abenegihugu. Ica kabiri harashobora kuba hari impamvu zuko abaganga amahera ngaha mu Burundi bahembwa ari make bagaca bahitamwo kugenda hanze. Akamo rero notera nuko leta mvyeyi yo turabira icotuma abagiye bagaruka nicotuma abari ngaha batobandanya kugenda.
Ano makuru arabandanya itoni amajana 6 d'isima ikorwa na societe GLC yo muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zahagaritswe n'ikigo c'igihugu kiraba ubuziranenge BBN. Izo toni zari zapakuruwe ku kivuko ca Bujumbura kuri uyu wa mbere. Ni mu gihe BBN yari yafashe ingingo yo guhagarika iyinjizwa mu Burundi ry'iyo sima. Ku ruhande rwiwe waserukiye societe zibiri zaranguye iyo sima avuga ko bariko bagira uruhombo, agasaba BBN gutebutsa iryo suzuma. N'inkuru ya Mireye Kanyange. Ariko kivuko ca Bujumbura ahapakururwa iyo sima iva mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Severin Sindayikengera umuyobozi mukuru wa BBN ikigo kijeje kuraba ubuziranenge avuga ko impapuro ziranga iyo sima zahinduwe kubw'ivyo ngo nukuyisuzuma. Mu bisanzwe tukorana na Obuha cyane cyane kugira isuzuma les analyses z'isima bitwara imisi 28 mugabo kubera twari tumaze imisi dukorana tuzobaza Obuha nibashobora kuba bashobora kwemeza ku misi ndwi canke 14 ivyo tuzomenya ingene bigira. Mugabo igikuru nuko iyi sima ya GLC ishitse inyuma yuko dutangaje yuko isima ya GLC tubaye turayihagarika idashobora gusohoka tutabanje kuraba yuko bimeze neza. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru abajijwe ko atobayeronse itegeko rivuye handi kugira ngo yemerere izo toni majana 6 gushika ku kivuko ca Bujumbura mu gihe hari haheze indwi imwe afashe ingingo yo guhagarika kwiyo sima yinjira mu Burundi yishura toya. Oya twebwe ico kintu turakizira. Ni naco ca dutebeje tuza ngaha. Twebwe turafise ukuntu dukora. Kumva iyo sima yari mu nzira iri kiraza ikabishitse twebwe nta makosa tubifisemo. Twebwe kuva turi hajya nuno munsi n'imisi zokurikira nditushobora gukorera ku itegeko ry'undi muntu yaba umukuru canka akaba muto ku itegeko rinyuranye n'ibitugenga. Ku kibazo c'uko ingingo ico kigo c'igihugu gifata zidashigwa mu ngiro, uyarongoye BBN avuga ko bifata intambwe nini. Twarafashe ingingo zo kubuza kuri marengarenga ngaha, turafata ingingo ziriya na ziriya koko ntiziraja mu ngiro kubera bifata intambwe nini. Ubu turi ku ntambwe yuko ibintu byose twafashe bitegerezwa kuja mu ngiro, kandi abadukurira abakuru bacu baratahura gose kandi baremeza yuko ivyo twakoze bitegerezwa kuja mu ngiro. Kubona izo toni majana 6 z'iyo sima ikorerwa mu gihugu ca Kongo zibuzwa gusohoka ikivuko, Claude Bernard Manirambona aserukira amashirahamwe abiri yari yatumye kwiyo sima asaba ko isuzuma rya BBN ryo nyaruka kubera ko ngo uruhombo bagira iyo sima ikiri ngaho ku kivuko ari runini. Batware echantillon aje gupima bagira analyse yabo muri laboratoire zabo, hanyuma inyishu zibonetse ngira bazashobora turekurira tubandanye commerce kuko nubundi amafaranga twatwawe muri banke malindo credit izana inyungu cyo bituremera cyane ububiko ngaha byo sanga bitutwara uburyo butari bukeye. Ubwo turashimiye ngingo baraje ashe kugira analyse hakiri kare mu minsi mike yavyo dufasha cyane kugira ngo natwe tubandanye dutanga isima na kare murazi yuko aha mu Burundi Bujumbura cyane isima yabaye itakiboneka cyane nkuko kurugero rwa kera. Mu bihano uwahinduye impapuro ziranga ikidandazwa nk'ico ngo harimo yuko ihinguriro rishobora guhanishwa ukugagwa burundu. Baramenye neza na neza yuko uwafarsifiye muri iyo GLC izo resultat yaremeye arasaba n'ikigongo. Turashaka nukashikana iwacu kugira ngo tugire ico tubahanura. Mireye Kanyage tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Ano makuru tuyabandanirize mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu muri quartier Gituro muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura baridogera ifatwa ryabo n'inyamiramabi. Abaganiriye n'abagenzi bacu batanga karorero kabafatiwe muri quartier Gituro ya zone Kamenge
kubera ko bafise udukaye tw'umuryango tudatewe ko umukono n'ababijejwe. Basigura ko abajejwe intwaro ku rwego rw'intango bababwira ko babasinyira ari uko baberetse ko barishe ikori ry'agataka mu gihe bapanze kandi iryo kori ririhwa n'abanyene amazu. Shera Irambona yadushikiye muri quartier Milburo. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Gituro zone Kamenge baganiriye na radio television Isanganiro bidoze ko abanyagihugu 47 bahagaritswe barenganijwe ngo bakaba bahagaritswe bamaze gusigura ko agatabo ndanga muryango katatewe nuko umukono na nyumba 10 kubera abanye n'impamvu babayemwo batarishe ikore ry'ubutaka. Ingorane yahabaye nuko warajeje kugasinyamwo wo bita nyumba 10 atashoboye kugasinyamwo kumvo zuko atagitasi c'agataka twashoboye kuronka ngo dutange. Rero bigenze uko baje badutora ariko rero aho vyagoraniye nuko twagirageje kwisigura ariko bo ntibigeze bavyumva niko kuca batwuriza imodoka rero barutwara muri PC. Twebwe mu bisanzwe ntibitworohera kuko iyo ico kitasi utagifise nta burenganzira ubufise bwo guhiga ibintu bukeneye. Gabo ivyo ntivyari kuba imvo yo guhagarikwa ngo kubera ikori ribazwa banyene impangu bagasaba batware kwigisha abanyumba 10 amategeko kugira ntibasubire gufata izo ngingo. Ikintu dusaba bwa mbere na mbere nuko leta yogerageza ikaraba igatanga inyigisho kw'abo bantu barongoye amakaritier n'abo bantu banyumba 10 kugira batahure yuko nyimba umupangayi adafise igitasi c'agataka sikosa giwe. Igitasi c'agataka nibaza ko nyene n'urupango niho hane n'ababikurikirana ukaba twarondeye uwo mutware wa karere akaba yamenyesheje ko mu kudatera umukono kuri utwo dutabo akurikiza amategeko. Ivyo biruko mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro c'abavugizi w'ubushikiranganje yamenyesheje ko mu gutanga ivyo bakeneye abatware boraba ko abanyagihugu bakwije ibisabwa ntibarabe amadeni banyene impangu bafise. Impapuro abenegihugu barekuriwe gusaba kubajejwe intwaro haba mu ntara canke mu makomine zitangwa baravye yuko ibisabwa kugira zitangwe bikwiye. Ivyo navyo ayo madeni bashobora kuba abo bapangiye canke bonyene bashobora kuba bafise ntibirimwo. Rero twosaba abajejwe intwaro bakibikora gutyo ko bokwikebuka bagatunganiriza abenegihugu baravye gusa ko bakwije ibisabwa kugira ngo urupapuro rutangwe kandi ibisabwa vyemewe n'amategeko. Abantu bahagaritswe bakaba barekuwe bahejeje kuriha amahera 10,000 kuri konte ya meri ya Bujumbura. Shera Irambona tugushimire wari wadushikiye muri quartier Gituro ya zone Kamenge. Nayo ishirahamwe gishinze kugwanya abanyuruza n'abasesagura amatungo ya leta ririyamiriza ingendo yo guhagarika no gufunga abantu mu kivunga mu bikorwa vyo kuraba ababayeho badafise ibibaranga harimwo n'abafise udukaye tw'urugo tudakwije ibisabwa n'amategeko. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom afatira ku bantu baherutse kurekugwa mu gasho k'inyamiramabi Beser agasaba abajejwe intwaro hamwe n'inyamiramabi guhindura ingendo. Hari gihe abajejwe intwaro n'umutekano barenza mu gusaba ivyo basaba abanyagihugu. Twebwe turemera neza yuko mu gihugu kigomba kugengwa n'amategeko kandi umunyagihugu wese akibamo akubahiriza amategeko kuko abatwara nigo ruhara rwabo go kuraba ko mu vy'ukora amategeko akurikizwa. Mugabe ibintu bikorwa binyuranye n'amategeko sivyo. Cane mumenye yuko iyo umuntu afunzwe nico twebwe twita muri jargon économique le capital humain, no kuvuga umutahe w'umuntu wenyene n'umutahe baba bagiye kuwuryamika mu prison canke mu gasho utaburiko uraduza umwimbu. Twarabonye muri iyi minsi heze abantu umuyoro bari bafunze bajana muri Beser iyi biro spéciale de recherche babagumizayo kugeza yaho mbere
byakwiragiye ku marezo sosiyo naho abarongoye umugwi CNDH uharanira agatakazi na muntu bagiye bakavayo barekuje abantu barenga 300. Ivyo murumva yuko ari akanduro k'ibara ku babikoze rero baba bafashe umutahe w'igihugu bakawushira mu gasho gutyo bakwiye kubibazwa kuko ico bita emprisonnement abusif irahanwa n'amategeko. Hama nk'ivyo bintu twumvise bibanza kubazwa aramakaye yabanditswe baba mu mpangu biba ivyitwa ry'agataka ego nivyo intwari irafise ingene bitunganya mugaba abantu bose bamwe bagomba gukora akazi bajejwe nivyo nko twabivuze abanyagihugu bagomba kubahiriza amategeko mugabo n'abajejwe intwari nabo bagomba kubahiriza amategeko bakumva yuko batari ngaho kugira ngo bahonyore umunyagihugu ahubwo bari ngaho kugira ngo bakingire umunyagihugu. Aha ni naho dusozereye ano makuru muri migwi kirundi twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye n'abayatorakanije bakoze nagahwane ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.